Ndasubiye kubaramutsa mwebwe anywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana ubumenyi, aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ibintu ntibyoroshe na gatoya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikira ntahumuriza, aremeza ko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yakaka ishirahamwe rizana igitoro mu Burundi Interpol akaryaka ububasha ndetse n'uburenganzira bwo kukizana mu Burundi, ahubwo akacyegurira umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye, ibintu ntibyamworoheye na gatoya kuko yahise acana umubano ukomeye cane Uburundi bwari bumaze igihe bufitanye na Tanzania. Amakuru adushikira aremeza ko iyo sosiyete yazana igitoro mu gihugu c'u Burundi yariyo umugabo ukomeye cane wabaye perezida wa Tanzania ariwe Kikwete ndetse na Nkurunziza akimara gushengera ibyo byose byasigaye mu minwe ya General Arengiyome Bunyoni. Perezida Evariste Ndayishimiye agishikira ubutegetsi yahise akora ibishoboka byose kugira ngo abambure ubwo bubasha abuhe umutambukanyi we binyuze mu ishirahamwe Prestige. Uyu munsi Uburundi buri mu ngorane z'ibitoro ndetse Uburundi bukaba bufise ibibazo bikomeye cane kuko biboneka neza ko Ndayishimiye n'umutambukanyi we byabananiye kuzana igitoro, ahubwo akaba amaze igihe avuga amajambo yiyeza ndetse yerekana ko ibibazo bitari kuri we, ahubwo ko ari abashaka ko igihugu gitembagara. Mu by'ukuri amakuru adushikira arerekana ko Ndayishimiye asumbirijwe, akaba ariyo mpamvu amaze iminsi avuga ko amaze gusimbuka kudeta zitari nkeya, dore ko amakuru adushikira yemeza ko Tanzania mu minsi ishize yari yafashije Ndikuriyo gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko Ndayishimiye akabimenya bitaraba, akaba aricyo cyatumye amuha isumu naho Imana yakinze ntapfe. Ibi byose akaba ari ibibazo biri ngaha mu gihugu c'u Burundi byerekana ko igihugu gishobora gutemba umwanya n'umwanya, ndetse bikaba byerekana ko abarundi ubwabo ari bo bari bakwiye guhaguruka bakarwana n'ubu butegetsi budashaka gukorera abenegihugu, ahubwo bukorera inyungu z'akarwi gato cane kamaze imyaka myinshi gapfukamye mu nda abarundi. Turabigaruka ko mu ido n'ido ry'amakuru turaza no kugaruka ku bintu bikomeye cane byakozwe n'umugabo uhambaye cane ariwe Hussein Rajabu, aho benshi bemeza ko iyo atangazwa ubu igihugu kiba cyaramaze gutera imbere, maze tuze no kubereka ingene hari amakuru menshi ndetse hari amahirwe menshi yuko yagaruka agatabara igihugu c'u Burundi kigeze mu kaga gakomeye cane, naho Perezida Evariste Ndayishimiye atabikozwa kuko azi neza ko igihe Rajabu yabagarutse mu gihugu yahita amwaka ububasha ndetse akaba ariwe uba umukuru w'igihugu. Ibi byose mukaba mugiye kubikurikira mu ido n'ido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Uwo Imana ikunze imuha ubwenge n'inyongera yabwo. Mu kinyamakuru canyu Shiramatsiko TV twashimye kubasangiza ku mabanga yuhira inkuru duheruka kubaha y'ingene ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005 ryasheshe ba Petero Nkurunziza muri kino rwaranzwe n'amacenga menshi yavuyemo igitsindo c'umutwe benshi bacikugura. Nk'uko amakuru adushikira abivuga ngo ku nshuro ya mbere bahura imbona nkubone
bahuriye mu gihugu ca Cote d'Ivoire ku buryo bwari bwateguwe neza. Abo nabo bahuye akaba yari Majoro Petero Buyoya na Hussein Rajabu. Ico gihe umuhari CFD waramuswa Jean Bosco Ndayikengurukiye. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu yavuze ko we na Jean Bosco bakiriwe mw'ihoteri imwe na Petero Buyoya ariko ku mpande ebyiri zitandukanye. Imiduga yari itegekanijwe kurerura umukuru w'igihugu Petero Buyoya nabo bari bajanye yari itonze ku ruhande rumwe n'imiduga yari kurerura abaserukira umuhari Rajabu na Jean Bosco nayo yari ku rundi ruhande. Ngo nk'ubwo ubucuti budasanzwe Hussein Rajabu yari afitaniye n'indongozi z'ico gihugu, yarabasabye ko yokwikorera akantu gato ku bwenge. Nk'uko abivuga, ako kantu kwari ukumwemerera Rajabu na Jean Bosco bakagendera mu miduga yari igenewe kurerura Buyoya bagana mu kibanza c'ibiganiro. Buyoya nawe akaza kugendera mu yari igenewe kurerura abagwanyi bikitirirwa ukwihenda. Avuga ko amaze kubibwira Jean Bosco n'ubwoba bwinshi ngo Ndayikengurukiye yaringinze Rajabu ko atosotora Buyoya kuko bishobora kubakwegera. Ngo niho Rajabu yabaza Jean Bosco ukuntu yoshobora gutsinda umwanzi ku rubuga rw'intambara mu gihe amutinya ku rugero nk'urwo. Ngo kubwo ako kantu yari yateguye, Rajabu na Jean Bosco nibo basohotse ubwa mbere muri ya hoteri kugira bikunde ko bagendera muri ya miduga. N'ubundi Jean Bosco yaguma asaba Rajabu ko ibyo batoro bikora. Rajabu aca amubwira ati niwaba wumva ubwoba guma ngaha canke urondere ukundi ugenda, ariko njewe ngendera mu miduga irerura umukuru w'igihugu, n'ubundi mu minsi nitwe tuzoba turamuswa kirya gihugu c'u Burundi. N'ubwoba bwinshi Jean Bosco yarapfuye kumvira, kuko n'ubundi Rajabu niwe yari nk'umukuru w'umuhari nubwo atashima kuja hejuru y'uburongozi. Mu kwiyemera kwinshi ngo Buyoya yasohotse yacererewe. Amaze kugera ahari za ngendeshwa niho abajejwe guherekeza abashitsi protokole basaba imbabazi Buyoya kubona agiriye mu miduga yari agenewe abagwanyi. Bamubwira ko hariho umwe mu baserukira umuhari CNDD-FDD yitwa Hussein Rajabu yabagumukanye yurira imiduga igenewe umukuru w'igihugu ku ngufu. Kuri Buyoya kabaye nk'agasuzuguro gakomeye kumva hari umugwanyi yamwubahutse, kuko yari abizi ko benshi nubwo bavuga ko bamugwanya baramutinya nk'uko nabo muri leta yiwe bamutinya. Ngo Buyoya amaze kumva izina ry'uwo mugwanyi yaritangaje abaza ati uwo muswahili ninde? Byatumye agira igishika co kubona uwo muswahili yamumwubahutse, kuko bwari bwo bwa mbere yumvise iryo zina. Ico akaba arico Rajabu yashaka. Ngo mbere yuko ibiganiro bitangura, Buyoya yarasabye ko bomwereka uwo Rajabu uwo ari we. Uwo Rajabu aba yabimenye, yaciye aza abwiwe kwiramukiriza Buyoya ati Presidensi, numvise ko mwariko murandondera. Ni jewe Hussein Rajabu. Numva iryo nino bavuga ko abarundi benshi bagutinya, ku buryo benshi mu bo mutavuga rumwe batokubahuka kubahagarara imbere nk'uko ndabikoze. Ariko njewe suko meze. Nditeguye gukora ibishoboka byose gushika ndaguhagaritse nkakwicarika imbere y'ubutungane. Amakuru avuga ko aya majambo ya Rajabu yateye ubwoba Buyoya ku buryo no mu biganiro byabonetse ko adatekanye. Niho Rajabu yabwira Jean Bosco ati kimwe mu bigwanisho bikomeye bituma utsinda umwansi wawe no kumushiramwo ubwoba akagutinya. Ubu nawe Buyoya azomenya ko CNDD ifise abagabo bijunja n'ijambo. Ngo inyuma yaho Buyoya yararungitse imitahe mpuzamakungu mwibanga mu bihugu nka Cote d'Ivoire, Sudani, Chad, Centrafrique n'ahandi kugira Hussein Rajabu afatwe, ariko biranga.
baguma bamwishura ko atawe barabona mugabo we akaronka amakuru ko yama araca muri ibyo bihugu. Ibyo byatumye Buyoya abona ko Rajabu atari umuswahili asanzwe, bituma ahindura umukenyuro. Ngo Buyoya yashatse gutegera Rajabu ku maronko nk'uko byagenze kuri Nyangoma na Jean Bosco Ndayikengurukiye. Amakuru avuga ko Hussein Rajabu yaronse ubutumwa bwa Buyoya bwavuga buti nditeguye kuguha amafaranga yuzuye akabati, ariko ibyo byo urimwo ubivemwo uze tugiranire ibiganiro. Ngo Rajabu nawe yamurungikiye ubutumwa bugira buti nawe mbwira gitigiri c'amafaranga wifuza ndayaguhe uca urekura igihugu. Uko kwiyemera kwa Hussein Rajabu kwaratangaje cyane rwose Buyoya, kugeza aho avuga ati nibwo bwa mbere mbonye umuhutu adakunda inda. Yongera ati ahubwo dukwiye kuraba neza, Rajabu si umuhutu, ashobora kuba ari umututsi. Ngaho niho habihereye imvugo yigeze kwiragira yavuga ko Rajabu ari umututsi yigize umuhutu. Buyoya ntiyashirizwe. CNDD imaze gushika ku butegetsi, Buyoya yarasubiriye ararondera Rajabu amusanze ku rugo iwe, amubwira ati none ko bimwe washaka wabishikiriye ubutegetsi, ubu ntiwoza tukagirana amasezerano, ibyo byo gushengezanya mu butungane ukabireka, nanje nkareka ibyo byo gushengezanya mu butungane tukareba ico twakora, ukabireka nanje nkakubwira abantu banje muri Aprona na Frodebu tukirabira hejuru igihugu mukagitwara uko mushatse. Uwo Rajabu amwishura ati ukudahana niko kwatumye igihugu cacu kigwa mu ngorane nk'izi turimwo. Nitudahana abakoze amakosha kuva muri kahise twoba dukaye impigi abandi. Nanone abarundi batanze ubuzima bwabo kubwo urugamba rwo kuhabuza demokarasi boba bapfiriye ubusa. Nk'uko amakuru abivuga ngo Buyoya amaze gusendwa yaciye amenyesha Ababiligi n'Abafaransa ko Rajabu yananye mu nyumvikano, ababwira ko niyaramuka ashitse ku ntumbero yiwe inyungu z'ibyo bihugu zizoba zihagaze, kuko Rajabu afise abafatanyabikorwa bashasha, Abashinwa, Abarusiya na bimwe mu bihugu bikoresha ururimi rw'icongereza. Nubwo Rajabu yahavuye yinjira ibohero, Buyoya yaguma abwira Nkurunziza ko umutekano wabo udakwiye mu gihe Rajabu agihema. Nkurunziza nawe amubwira ko kuba ibihangaje byo muri CNDD bitarabasimbira ko ngo bibakagure kuba barahemutse ari ukubera Rajabu atarabaha uruhusha, ko rero umwami wabo bamwishe nabo boca bapfa. Inkuru zivuga ko bagerageje kwica Rajabu hakoreshejwe irangi risigwa ku mpome z'inzu ririmwo ubumara. Ico gihe havuzwe ko Buyoya yatsindiye isoko ryo gusiga irangi mu ibohero rikuru ya Mpimba. Rajabu amaze kubimenya yavuze ko icumba ciwe kitosigwa we azobyikorera. Abahawe ico gikorwa baranka ko ataho bazosimba, nawe aca ababwira ko baramutse basiga ico cumba ciwe aca yimuka akaja kuba mu kindi. Niho bamenya ko yabahinyuye. Uwo mugambi baca barawihoza. Tugaruke kwibwirizwa shingiro. Kuba Buyoya yarikanze ko Rajabu kuba ari mu ibohero ataco bizohindura mu bubasha yari afise mu gihugu ntiyibeshe. Kurya byakozwe kugira Bernard Busokozo abe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asubiriye Terence Sinunguruza, niko byateguwe kugira Bonaventure Niyoyankana asubiririre Charles Nditije ku burongozi bw'umugambwe w'abadasigana Aprona. Mwibuke ko mwene wabo na Bonaventure Niyoyankana ariwe Maître Niyoyankana Prosperi ariwe yamye aburanira Hussein Rajabu. Mwibuke kandi ko mwene wabo Generali Jeremani Niyoyankana na Generali Adolphe Nshimirimana rero bahagarariye iyubakwa ry'igisirikare gishasha cari gihejeje kuvangwa. Hari ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 21 Ntwarante 2014, umunsi wabaye uwa mateka ku Barundi, aho abatashaka ko ibwirizwa shingiro rya 2005 rihinduka bari begereye uturadiyo twabo bumviriza ikiganiro kive mu nama nshingamateka uza
gutsinda hagati ya Nkurunziza n'abarundi. Nk'uko amakuru abivuga, Nkurunziza yari amaze kuronka ijwi rimwe muri 5 yabura kugira akwize amajwi 89 asabwa kugira iryo bwirizwa rihinduke. Ngo abatwa batatu hamwe n'umuprona umwe niyo yankana niyo bari basigaye guha amajwi yabo Nkurunziza kugira akubite hasi ibwirizwa ngenderwako ry'abarundi. Ngo hasigaye iminsi 2 ibwirizwa shingiro rihindurwe, Hussein Rajab yaciye ahindura umukenyuro avuga ko ashaka gutsinda igitsindo giturumbuka atawabiketse. Niho yarungikira intumwa b'abatwa batatu ababwira ko kuba bari bemeye kumufasha ari iby'iteka rikomeye, ariko abahaye uruhusha bagende kwa Nkurunziza bamwemerere ko bazomuha amajwi yabo 3 nawe abahe ibyo yabemereye, ibisigaye we aramenya uko abigenza. Aho ngo kwari ukugira Nkurunziza yizere ko yamaze gutsinda, kuko yari yizeye ko niyo yankana atajwi yo mwima, kuko abahanuzi be bari bamwijeje ko bamufise mu minwe. Umwe mu bahoze ku rugamba yari kumwe na Hussein Rajab mu mpimba uwo mwanya afata iyo ngingo, avuga ko bagize ubwoba ko Mutama akoze ikosha rikomeye kuko yari asigaranye ijwi rimwe ryo gutsinda Nkurunziza. Iryo naryo yari Bonaventure niyo yankana. Uwo mu FDD avuga ko amakenga ahanini bari bayafise kuba niyo yankana ari umututsi, bakaba bari bafise ubwoba ko ashobora guhemuka. Niho Rajab yababwira ko ashaka kubereka icigwa c'uko hariho abatutsi b'abagabo batagira amahembe canke amahwa, akaringa ngamuhogo. Haciye hafatwa ingingo ko Bonaventure niyo yankana asohoka igihugu. Amakuru avuga ko yaciye arungikwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Mu gatondo k'uwo munsi wo guhindura ibwirizwa shingiro, bararondeye niyo yankana ku telefone baramubura. Niho baronka amakuru ko ari muri Afrika y'Epfo. Ubwo nyine Nkurunziza yaciye akoranya abizigirwa bo mu mugambwe CNDD-FDD baca bafata ingingo ko baza buvuga yuko niyo yankana yatanze uruhusha rwo gutorerwa procreation. Bivugwa ko uyibiye iryo banga Hussein Rajab ari Onesime Nduwimana, yari umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD. Kubibuka Onesime Nduwimana baribuka ko yari umuntu azwi ko kuvuga nabi muri CNDD atawe yibanga mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Byaravuzwe ko ari mu bashigikiye ko Hussein Rajab akurwa ko ubudahangarwa mu nama nshingamateka kugira ashobore gufungwa. Ico gihe Onesime Nduwimana yari icegera c'umukuru w'inama nshingamateka. Amakuru avuga ko muri systeme ya Hussein Rajab wamuvuga nabi kandi asanzwe azi Rajab ari we baba ari urwenge rwo kugira Nkurunziza amwizere abashe kumenya ibyo ategura. Nk'uko Nkurunziza yaranezererwa n'uwahuka gucafuza Rajab, ibyo nabyo Rajab akaba yari abizi. Nico gituma akazi kiwe kaheze. Onesime yategerezwa kwiyereka Nkurunziza mu kumwankira ikiringo ca gatatu co kimwe n'abandi benshi. Amaze kumenya iby'iyo ngingo, ngo Rajab yaciye atumako gitutihuti Bonaventure niyo yankana aze mu Burundi. Inkuru zivuga ko yafatiwe indege y'icubahiro jet private imushikana i Bujumbura. Ashitse yavuye ku kibuga c'indege aguma aja mu Kigobe. Ku ruhande rwa Nkurunziza kari akanyamuneza kuko bari bazi ko aje kubaha ryajwi ryabura. Ku rundi ruhande niyo yankana yaje yamaze guhabwa amabwiriza y'ico aza gukora. Bivuga ko umukuru w'inama nshingamateka Pio Ntaryohanyuma yari abizi ibiriko birategurwa. Nico gituma yaguma acerereza ibikorwa kugira barindire niyo yankana. Amaze kwinjira mu nama nshingamateka, ibikorwa byaciye bitangura. Ababibona bose babona ko ibiriko birakorwa byose ari ku nyungu za Nkurunziza. Ibikorwa bitanguye niyo yankana yasohotse kwitaba telefone. Iyo telefone yamubwira ko yoca yurira umuduga uhagaze aho hafi umujane ahantu yateguriwe ku mvo z'umutekano wiwe. Erega amatora abaye basanze ryajwi rimwe nyine ari ryo ribura. Nawe Pio Ntaryohanyuma aca arakwakwanya akubita ya nyundo ku rutare rwayo.
atangaza ko ibwirizwa shingiro ritagihindutse kugira ntigire uwuzonamwo amanyanga. Kubwo ayo makuru ngo icari cizanye Niyonkana ava Afurika y'Epfo kwari ukwica wa mugambi wa Nkurunziza wo kuvuga ko yatumye abamutoye kuko atari hafi. Uwo munsi ku maradiyo atandukanye aravye Ubarundi wamengo ni abarorezi b'umupira w'amaguru barindiriye ko umupira wa nyuma utewe hari igitsindo covamwo. Niko byagenze, abarundi bararitsinze. Nkurunziza yashaka kubahindura ibwirizwa shingiro ryibarutswe n'amasezerano ya Arusha nayo guhagarika intambara yabonetse babize akuya. Ku izina ry'abarundi, Hussein Rajabu aba aratsinze igitsindo c'umutwe ba Petero babiri biciye ku butwari bw'umututsi w'umuporona. Iyo rero bamwe mu barundi b'ibidavyi bakangakajwe n'umugera w'amacakubiri bariko barasakira ibyanwa bya CNDD batazi ababirimye, bavuga ko ata mututsi yatumbereza igihugu. N'ubugwabudubi kuko hariho abagabo b'abatutsi, iyo hataba bo igihugu kiba cyarabaye umuyonga. Ibya Hussein Rajabu bigoye bikiriko, nubwo Nkurunziza yagize amakanaki akitwa ko yahavuye ahindura ibwirizwa shingiro mu mwaka wa 2018 na rimwe Rajabu yakingira rya 2005 ryagumye rikora. Ni ibisigabwenge kubona igihugu kigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri. Hari uwavuze ko yatangaye cane abonye inyuma y'ibyo yakoze Bonaventure Niyonkana yabandanije yigisha muri kaminuza yo guhaha mu Burundi. Ati bwa Burundi iyo hageze ku ruhande rw'abagabo uba umeze nk'umuhagarariwe n'ingwe. Uwo Imana ikunze imuha ubwenge, niyo nyongera yabwo. Ubwo bwenge bwa Rajabu nibwo bwatumye muri CNDD-FDD bamwita umugabo w'igihanganye. Nta wundi baronka ntawe, nta n'uwo bayiteze kubona vuba. Umwe mu bagendanye na Rajabu ku rugamba yatubwiye ko ku rugamba igihe hagira abamugumukana bakanka kumvira, yaca yugara inzira yahora zicamwo ibitunga umuhari. Abahora batanga intererano bose bagahagarika, abahora batanga amakuru y'umwansi bagahagarika, gushika bagumutse bamanitse amaboko bakemeza ko ari we abereka aho baca. Ati n'uwo munsi rero hariho abo ashaka ko bamanika amaboko kugira hazibugwe imihora ituma igihugu gisubira guhema, nico gituma abahora bapfunapfuna bose igifaransa cabakamanye.